Hanyuma ku izina ry'abari batunganije rino higanwa ngaha muri zone Magara comité d'organisation turashimye cyane ingene higanwa ryatanguye. Rino higanwa ryatanguye itarike 28 ritunganijwe n'ishiramwe ry'abarimyi b'ikibonobono mu Burundi. Niyo baduteye ikamo kugira ngo rino higanwa ritangure. Murabona rero ko turisozereye uno munsi itariki 4 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Hanyuma twebwe nta byinshi dufise twovuga, twagomba duhamagare nyakubahwa chef de zone atwereka abo bantu bateguye iryo higanwa, hanyuma ibindi biraza gukurikira. Ijambo ni rya chef de zone, murakoze. Poroye Magara tupa, Rutumu tupa, Gitaza tupa. Nyakubahwa murongoye ishe hamwe ry'abanyamagara mu Burundi nabo mufashanya mwese, banyakubahwa mwese muri mu ntwaro hano muri zone Magara, banyakubahwa bakuri mitumba muri hano, nyakubahwa zirongoye zone Magara nakoreye mu ngata, banyakubahwa bene igihugu mwese bamenyesha makuru, umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, abapolisi bari hano, tugira amahoro. Sangwa amahoro, ubumwe, ibikorwa iterambere no kurima igitego cy'Kibonobono mu Burundi. Jewe numunezero udasanzwe kuba ibirori nk'ibi bere muri zone Magara ndayiramutswa mu misi mike cyane. Ubwa mbere ndagira ngo nshimire cyane gose Imana mushobora byose yo badufashije kugira ngo bino birori bishobore kuba. Ndabasabe duhe amashi menshi cyane gose Imana. Ubukurikira tumaze kumva kamo twatewe n'imvukira akabasanzwe ari arongoye n'ishami ry'abanyamagara mu Burundi. Twebwe twavyakiranye igishika cinshi, tunamushimira tubwira tuti dutegure ihiganwa mu ntumbero gutera impunga ugwaruka na caje muri minsi y'uburuhuko buto. Murazi ko kenshi mu buruhuko abana barakunda kuba bayerera bakaja mu bintazi, ugasanga hari n'abataye indero bikagorana. Ubwa mbere tumushimiye cyane n'abafashanya kurongora iryo shirahamwe mu kubakomera amashi cyane. Barakoze bagahoruko ndetse turabahaye kandi n'ikaze no muri bikorwa. Murabona yuko ivyo bakora ni byinshi cyane. Turafise n'ugwaruka ngaho gwaheje amashure mugabo usanga rubuze n'akazi, ariko kandi nk'imvukira murabona yuko mu byo bakora harimo akazi kenshi. Nkaca ntera kamo rero abaheje amashure kwegera iyo mvukira kugira ngo ibereke aho ndetse buca baronka agasaburi nabo. Murabona yuko bakora ifu ndetse amavuta, ipiripiri n'ibindi. Ivyo nizera yuko rero bimwe bifasha abene gihugu mu kubaramira, hanyuma namwe turondera akazi bigatuma tukaronka. Nkamusaba nyakubahwa ko hano Imagara murazi ko ari wanyu, kandi ndabashimira cyane gose. Mugabo muco buturabira ko baho centre kandi yo gushiramwo ivyo byose musanzwe mukora kugira ngo abene igihugu bazone Magara bishobe kuborohera kubironka. Hanyuma kandi uko muri mvukira mu tworohereze, murabona ko benshi batwawe n'imyuzure y'amazi n'uburyo musanga ari nabuke. Tugize ko muca musha ku biciro bike, ntitubabwiye ati muzobaho ibya gusa, mugabo muzobana igiciro kugira ngo mu ntumbero yo kubaramira abene igihugu babironke ku giciro gitoyi nkuko muri ko mubikora. Hama igikurikira rero nshimiye cyane gose bagenzi banje, mukuru wa zone Gitaza tumaze kumutera kamo nawe nyene yaciye avyumva nka nkama, arakoranya umugwi w'umupira w'amaguru barabikora baratonda. Nshimira kandi nawe n'umukuru wa zone Minago nawe nyene mubona ko duhereranye hafi, nabo nyene twabatiye akamo bashobora vyumva, kandi n'uyu mugambi wo kurima ikibonobono mu Burundi nabo nyene baravyumva cyane. Mpamagaye kandi abene igihugu bose ba zone Magara turongoye nabo mwijukire kurima kino gitegwa. Murazi yuko ubuzima tugezemwo ubu no kurima ikiyaga Tanganyika ubu nta mwibu mwinshi tukironkamo. Tubasabe rero mwijukiye cyane gose kurima ikibonobono, narijya mubona ko n'imvukira yaduteye akamo kugira ngo tubikore hanyuma turonke amafaranga umubona uronko ico ufungura. Bisaba yuko umwe wese agira icakoze. Turabashimiye cyane koko
tumaze kubona ko hano iwacu hariho abari kwatwereka iyo tuja. Ni nk'uyu rero David ariko abikora mu ntumbero yo kwereka twebwe Abanyamagara ko amase ya kera atagiho mu rutaro, ariko kandi ko bisaba yuko dukura amako mu mpuzu tugakora kugira ngo twiteze imbere. Rero ndabasaba imwe byo marigara n'ibindi, murabona ko akazi kubutse biciye kuri imvukira yacu, ntihagire umuntu wese bakora ku marigara ariko akina marudo n'ibindi, ahubwo tutore imbuto z'ikibonobono dutere, hanyuma ceze atugurire. Binashobotse hano iwacu muri zone Magara habe n'ihinguriro ry'amavuta y'ikibonobono n'ibindi bibeho. Hanyuma kandi nugushima cyane, tubashimire ko mwitavye mwebwe bene igihugu, tumaze kubararika hirya no hino, tugashiraho amafishi hirya no hino, mwasidukanye n'iyonka mukaza kuri uyu munsi mukuru udasanzwe. Bibonekana yuko amahoro umutekano ndetse muri zone Magara bihari. Atsinze nabwo ati felicitation turabakeje, abo bitakunze nawe murumva ko mwese muronka udushimwe naho tutangana. Hama rero jambo ryari gikaze kandi kugira ngo iyo mvukira yacu David yumve yuko hano ari muhira, yumve ko ari muhira kandi ibyiza byose nazo bikora handi mugabo yibuka no muhira. Ariko kandi cema ikaze ubusanzwe arongoye irishabo ry'ikibonobono mu ntara ya Rumonge ya kera, anabaca ashika hano aca twakira ndetse umukurira ari nawe asanzwe arirongoye ku gihugu ashika hano. Murakoze, Imana ibagirire neza cyane. Tugire kibonobono, tugire kibonobono. Hanyuma nanje kwizina nitwa Nibigira Sadoke, akaba ari jewe nsanzwe ndongoye ico twita Metropole ya Rumonge. Iyo Metropole ya Rumonge igizwe najya makomine 5 yaragize intara ya Rumonge ya kera. Rero ico nashaka kuvuga ni ikihe, byukuri ndanezerewe cyane kuba twaratanguye izi nkino tukaba tunadusozereye. Hanyuma kandi nanejejwe no kubona byukuri iki kintu c'inkino cyahereye muri Metropole ndamutswa. Mumfashe rero kubari ngaha mwese dukomere amashi visionnaire wacu. Oya. Okay, murakoze. Reka nongenda basabe dukomere amashi chef de zone arongoye ino zone nziza ya Magara, kuko ejo twanye tuganira ndamubwira yuko yatworohereje gukorera hano mu gihe tutari tumuzi tutebwamenyane. Ndibuka umunsi wa mbere nza hano namusanze ariko atanga igitoro haruguru muri station, ndamwibarira acavuga ati ari kibonobono genda mukore. Rero mumpere amashi menshi cyane. Hanyuma nifuza kandi ko mwokongera mugakomera amashi chef de zone wa Gitaza hamwe na chef de zone wa Minago, kuko aya mazone yose byukuri ibikorwa bya kibonobono canke ibikorwa by'ishamwe ryacu baratworoheza cyane, nabo nyine mukomera amashi. Hanyuma rero kugira ngo simpave ntwara umwanya muremure, nashaka byukuri umushefu wacu visionnaire wacu tuyisabe David imvukira yacu yegere hano kugira ngo adushikirize novuga dushikirize dushire mu ngiro ibyo mwagiye musoma mu ma afishe atandukanye, ibyo mwagiye musoma mu magroupe atandukanye, aho byukuri yabemereye yuko imigwi izokina izogenda ironka ubushimwe. Rero uyu munsi samajambo gusa, reka none sinamvugire byinshi, reka tumuhakanya kugira ngo adutekurira gakemanyi, hanyuma kumbure n'ugwaruka muri hano iyo turiko turaza mwibazangira ko twasaze n'ibindi, ariko mumenye yuko mwovyanka mwovyemera Kibonobono canke UNASCOKI n'amakoperative yayo yaravutse ku mugaragaro, arimwo abarundi barenga ibihumbi baba 30 gatoyi. Rero byasabwa by'ukuri ko na zone Magara yobi ya mbere
mu gihe musanzwe mwumva canke muzi yuko uwo mugambi canke iyo vision iva hano. Ivyo rero tubizirikane, tubishire ku mutima kugira ngo kumbure twifatikanye n'umuvukanyi wacu. Murakoze. Mumfashe muntize amashi ubwa mbere, dukomera amashi abamaze gufata amajambo bose, cyo kimwe n'imigwi yacu yose yabaye muri no higanwa. Murakoze cyane banyakubahwa mwese mukoraniye hano, umwe mu cubahiro ciwe. Mu nkundire nkoreshe umwanya muto cyane mu guheraheza rino higanwa ryatanguye kuwa 28 mu mwaka uheze kwezi kwa 12, rikaba risozerewe uno munsi igenekerezo rya 4/0 umwaka mushasha w'2026. Iryo higanwa rikaba ryitiriwe Kibonobono. Rero nifuza ko twoca tugira ko, ariko mbanze mvuge iki kintu kimwe, bivanye nuko mu kanya tugomba dusubira i Bujumbura, kandi muri Kibonobono twazanye igice gitoya c'abantu novuga, reka mvuge dukoresha, kuko hano hariho abantu ndibaza baba nka 60 gutyo mubo twazananye tuvanye i Bujumbura. Rero bisaba ko bashika i Bujumbura kare, kandi hariho baca baja mu makartier atandukanye. Hanyuma kandi natwebwe turifuza gushika kare kugira ngo ejo tuzindukire ku bikorwa. Nabonye ari abantu benshi badukeneye ejo, aho ni mu gihe ku munsi wa kabiri tuzoba turi i Gitega, ku munsi wa gatatu tuzoba turi i Muyinga, plutôt mu Ruyigi. Hanyuma tuzogaruka i Bujumbura ku wa kane, ku wa gatanu ca tuja mu Rumonge centre turuhuke gato, ku wa kabiri ca tuja Ngozi, ku wa gatatu ca tuja mu Kayanza. Aho hose hariyo abarundi isinzi baba twiteganye igishika. Rero ico novuga ku vyagiye bisabwa, ha ruhande yo gutanga ubushimwe ku migwi yatonze canke yabonetse muri no higanwa, bagiye bambwira ibintu bitandukanye nk'imvukira twoshobora kugira ico dukoze. Rero ikintu nemeye tugiye kuzovugana n'abajejwe intwaro ko tuzoterera umuganda wacu mu gihe ico gikorwa kwemeranya ko coshobora kuja mu ngiro. Ni kibazo kijanye no gutumbereza Ruzibazi aho rwahora ruca, kugira ngo rubandanye rwerekeza iyo ruja, kugira ngo tugumane ibitaro. Hari n'umwene gihugu twamye tuganira hajya, yambwiye ko ari se ujya munyezamu wa Magara Kabodoro, yavuze ati ikintu kiduhanze ngaha ni Ruzibazi rudusanga hano. Rero ico kibazo yakintuye, kandi narimaze no kucumva. Kumburere tugiye kuzoyaga turabe ko twoterera umuganda. Ikindi kintu mu iterambere ku bwanje nka Kibonobono, kandi nibaza ko co nzogishobora 100%, nuko hano turafise ibanki ntoya microfinance ya première catégorie, abatahura ivy'ubudandaji bw'amahera biciye mu mabanki ya Kibonobono, iriko iratunganywa ubuvuba bwango. Ico rero nemeye hano ku Magara, kubera ko sanzwe ndivukira yaho, ibibazo vyaho ndabizi, nzokora ibishoboka vyose dushireho agence y'iyo microfinance. Hanyuma ikintu nzokora cyane gose kindi ku mutima, nuko nzi neza ko hariho ishirahamwe ry'abantu bari i Burayi vy'ukuri bariko barakoresha ubuhinga bukomeye cyane bwo kuroba amafi, ubuhinga bukoreshwa i Burayi.
nibwo buhinga bazanye hano kandi babishoyemwo umutahe munini cyane. Mugenzi neza yuko hano ku Magara dutunzwe twagiye dutungwa n'uburovyi, ariko uburovyi gushika uno munsi ntibumeze neza. Nibaza yuko amafi ntakiboneka nka kera. Muravyibuka nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza yarigeze kugendera mu Rumonge, aravuga yuko batazi kuroba, bataroba neza amafi, ko hariho amafi apfira hariya mu kiyaga akura akongera agapfa batigeze bayaroba. Hanyuma kandi amatara nibaza ko ariko arakoreshwa muri kino gihe mu bijanye n'uburovyi, ababigize ko ubushakashatsi baremeza neza yuko adashobora kuduza imikeke canke n'amafi ku rugero rugwiriye. Hariho rero abamaze gushoramwo umutahe, kandi jewe turazinanye turavugana. Nejo umwe muri bo ahagarariye iyo projet ava mu gihugu ca Luxembourg, tuzoba turi kumwe mu biro iwanje. Rero naramubwiye ati naho mwagiye gukorera inyanzarake no kumuguruka, jewe nzoca njana microfinance ku Magara, ce mfata abafise ibipe ku Magara tuvugane, tubaronse ingurane mu buryo bwo gufasha kugira ngo baronke ibikoresho byose bikwiye. Ku Magara hasubire harobwe imboga nyinshi zigwiriye, dusubire kubona abantu batandukanye bagendera ku Magara. Nibaza ko ndabona hano hagwiriye abana, ku bantu bataba batahura ibintu vy'imigambi minini, ivyo nimushobora kubitahura vyihuta, ariko niyumvira yuko ku bwanje ico kintu nitwagishikako kizoshobora gusahiriza mu kuza Abanyamagara. Ivyo rero nivyo ngiye nemeye, kandi nibaza yuko tuzobikorana neza mu buryo bwo kuganira. Ariko kandi ikibonobono uhereye kwa Ntare muri presidence ukamanuka no mu bandi banyeniteka batandukanye, umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo, ndazi muramuzi ahora bagendera hano. Jewe yaraje aragura ibiro 50 vy'ikibonobono, aragenda aratera iwabo hariya Igatwe. N'abandi banyaniteka batandukanye ntokwirirwa ndavuga, dufise mu mashine hajya bifatikanije natwe. Rero namba abo bategetsi bashobora kurima ikibonobono, kumbure mwava muvuga ati ni kubera ko bafise uburyo. Ariko nagira nsabe umuntu wese yitwa imvukira yo ku Magara yoba afise ahaba, gerageza upfume utera basi igiti kimwe conyene. Ivyatuzingamitse ngaha turabizi. Naguma ndabamenyesha yuko ikibonobono giteye ku mbuga iwawe, na babandi bagenda ijoro twumvira ku mabati burya ntibipfa kuborohera. Basi muzopfe mureka kugitera kubw'iterambere, ariko basi muve mugitera kubw'ico kibazo nashimye guhishura rwose, mugabo abagitahuye mwacumvise. Rero nimwifatikanye n'abandi. Jewe mvuka ngaha, tureke vya bindi kumuvugishwa ntiyemegwa mu ntara iwabo. Birababaje, nshimye kubivugana niziko ndavuga amajambo menshi, kubona muri UNASCOKI urunani jewe ndongoye nk'imvukira dushobora guhemba mu kwezi abantu barenga 100 atamvukira 2 3 zo ku Magara zirimwo. Woca wibaza ati none dupfiki, ico dupfa ni giki? Ko mwirirwa muratubona ku ma Facebook n'ama YouTube, kandi turakunda kuza ngaha. Ikibabuza kwifatikanya natwe ni giki? Rero mureka kwifatikanya natwe, ariko mu Ruyigi, Gitega, Imuyinga, Ngozi, intara zose bazifatikanya natwe. Abo ndiko ndabona muri biro bamaze kuba benshi muri UNASCOKI, ndabona ko baratwenga ngaha, ni imvukira z'Ikarusi. Karusi ya kera mu bakozi bakora muri biro, novuga ko ibiro
nkoramwo jewe harimo abanyakarusi 4. Urumva ko abanyakarusi bo bakerebutse kubarusha. Abantu mwaciye ku mashure, Kibonobono ntihemba nabi, muze mutohoze mwumve agashahara muri Kibonobono si kabi gose, kandi tukiri mu ntango hari akantu iyo tuja. Mwumve rero yuko twifuza ko bifatanya natwe. Murakoze rero, nagira ivyo nivyo nagomba kubashikiriza, ndongera ndabashimira by'umwihariko uburyo mwatwitavye. Hanyuma nyakubahwa chef de zone nabo mwakoranye comité d'organisation, Sengi yumva we twakuze twita Sengi, irindi ni Floribert, mwarakoze cyane. Kandi n'abandi bubahwa chef de zone Gitazi, chef de zone wa Minago, nabo nyene nibaza ko muze mubabwire yuko twashimye uburyo twakoranye. Rero tugomba tushe tugira ko dutanga ubushimwe. Nibaza ko ngira ngo turahera ku mugwi wabaye wa gatatu. Nitwifuje yuko hari umuntu n'umwe yobura, hama mutwihanganire akabahasha ni gato kubera ari mu ntango, kubera ko tutarimbura ikibonobono. Hamwe mworima ikibonobono tumaze kucimbura, nagoma ndabamenyeshe yuko mu birori nk'ibi akabahasha kaziyongera. Mwabonye ko twahamagaye umuririmbyi umwe, twamuhaye akabahasha kadashemeye kubera ko tutarimbura ikibonobono, ariko ivyo vyose ni kubera mwebwe mutagomba kurima ikibonobono, natwe ngo tukibagurire hama turonka amahera hanyuma turi bufashe aba bantu bafise impano zitandukanye, twongere duterere no mu iterambere. Turashimiye kandi n'abajejwe umutekano mwaje kudufasha, mukora akazi neza, Imana ibahezagire. Reka rero tugarukirizaho kugira ngo dutangure ubushimwe, ariko kandi nshimire na ekipe yanje, nshimire n'abariko baradukurikirana kuri Facebook, kuri Zoom. Nabonye commentaire zanyu, mwatubwiye ngo amasanamu nameze neza. Iracari intango, nibaza ko umwaka uzorangira dushobora kuba tukamera match neza nkuko tubibona n'ahandi. Murakoze cyane. Nimumwongera amashi, nimumwongera amashi. Sporoi. Sporoi. Hanyuma turageze muri wa mwanya wo gutanga ubushimwe. Imigwi rero yashoboye guhiganwa hano n'umugwi wo mu Gitaza, zone Gitaza, zone Magara na zone Minago. Tukabasaba rero umugwi wabaye wa gatatu n'umugwi wa zone Gitaza, abawuserukiye bo kwegera nga kugira ngo batore agashimwe kabo. Tubakomera amashi, rega barakoze. Zone Gitaza wabaserukiye turamuha ikaze ashike hano yakire akabahasha. Hanyuma umugwi wa kabiri wo muri zone Minago, abawuserukiye na cyane cyane kapitene yo kwegera ngaha kugira ngo nawe nyene yakire akabahasha. Begere hano, kapitene yegere aze gutora akabahasha. Canke prezida wabo canke wari we wese abaserukire ashike hano atora akabahasha. Ego ako kabahasha umugwi wa gatatu waronse akabahasha k'ibihumbi 500. Umugwi wa kabiri uronswa akabahasha k'umuriyoni wuzuye. Hanyuma umugwi wa gatatu nako umugwi wa mbere ari wo umugwi wa zone Magara, umugwi wa zone Magara tubasabe begere nga abakinye begere nga kugira ngo baze bamufashe kapiteni wabo gutora kukabasha kukararemeye. Abo abakinye begere nga kandi mubayinzira bashike hano imbere kuko bamuherekeze
abakinyi bamuherekeze kandi bambaye imyambaro bashike hano kugira ngo bakire akabahasha k'umuriyoni n'inusu n'igikombe hejuru. Bahamashi kuko bakoze bakoze cyane. Umugwi wo muri zone Magara murabona ko ari urwaruka rukiri ruto cyane, rukiri ruto. Kapiteni rero yegere kugira ngo bamushikirize ako kabasha n'igikombe. Ego barakoze. Ego hanyuma mukurangiza twashaka dusabe chef de zone aturangirize. Sporo ye hanyuma rero turashimiye cyane gose abarongoye hamwe UNASCOKI. Turashimiye mwebwe mwese abenegihugu, Imana ibagire neza ndetse mugende mushe mu ngiro ivyo ubusanzwe warongoye UNASCOKI atubwiye. Dutere Kibonobono yatwemereye kandi ndetse n'ibijanye na ruzibazi mwabyumvise, hanyuma na microfinance. Ivyo rero nibaza yuko nk'imvukira azobikora mugabo kandi dutera kumushikiza ibikorwa turimo Kibonobono, hanyuma ivyo byose bico bikunda. Murakoze.